Hello guys, murakomeye mumeze neza. Haize imisi atari miki kimenyesha makuru goli gitanguye gushira hanze urutonde rw'abakinyi 20 bashobora kuzotogwa ku munsi utwara Ballon d'Or uyu mwaka. Urwo rutonde barukora bivanye nuko nabakinyi bamwe barigeza muri iyi misi nuko bigeje muri uwo mwaka w'inkino. Ugira urutonde rw'abakinyi 20 bagahera ku wa mbere gushika kwa 20 bakavuga ati wa mbere uyu ni washufisa abahirwe menshi gutwara Ballon d'Or uyu mwaka. Mu rutonde harimo abakinyi nka Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski n'abandi. Twebwe nka Intare Web TV twiye kubabwira abakinyi 10 ba mbere bari mu go rutonde bigaragara ko bashobora kuzogaragara kuri podium yo gutanga Ballon d'Or, bakagaragara muri 10 ba mbere bifanye n'ukuntu mo barigeza neza mu mwaka w'inkino. Tuza kubabwira 10 ba mbere gusa tutaravye ko aba 10 ba mbere tugerageje kureba mu bandi turashitsanga nka Sergio Ramos kazana wa Real Madrid mu kibanza cya 12 bivanye no kuntu marafashe mu gowi ushobora no gutahukana La Liga, ashobora kuzogaragara mu kibanza cya 12. Bakinyi nka Jadon Sancho wa Borussia Dortmund ahagaze mu kibanza cya 13. Abakinyi nka Sadio Mane umwaka wese yari yaje mu kibanza cya 4 ubu yagaragaye mu kibanza cya 16. n'abandi nka Baciro Immobile, Mere Bitere muri Serie A mu Butaliyani mu kibanza cya 20 n'abandi. Ariko tubereka tubabwire banza 10 vya mbere. Mu kibanza cya 10 tuhabona Bruno Fernandes umukinyi wa hagati wa Manchester United. Kuva yishitse muri rahindi ibintu vyinshi mwese mwarabibonye ukuntu yigenje, ukuntu bahagaze mu kibuga ari barabiri na Pogba. Manchester United durayitinya mw'imisi, murabona yuko isigaye imeze neza cyane. Bruno Fernandes yigenje neza mu nkino biraheruka gukina, asenze ibisindo bitatanga n'amapasi birava mu gitsindo. Bruno Fernandes amuteze mu kibanza c'10 barashobora kuzohagaragara uyu mwaka bivanye no kuntu nimwe arigenza. Kylian Mbappe mu kibanza c'9. Higanwa mu France yararangiye Ligue E gusa Kylian Mbappe amuteze mu kibanza c'9 nk'umwe mu bakinyi batiburira. Yarangije higanwa rya Ligue E ariwe Remigere Bitel yigenza neza, aracafise Champions League ashobora gutwara, bageze muri kimwe cya 4 aracafise kubyo France ashobora gutwara. Nanyika ko ashobora kuzorangiza mu bakinyi 10 ba mbere. Bamuteze mu kibanza c'9. Mu kibanza c'8 bahateze Erling Haaland. Uyu mupeti mwese muramuzi. Uyu mupeti hanamwe atamuzi muri uyu mwaka afise ibitsindo 10 vya Champions League yisezo. Yari muri Dortmund avuye muri Salzburg. Twese turamumenya atsinda ibitsinda afasha Dortmund kurangiza mu kibanza cya 2 n'ibindi. Bivanye nuko amaze gutsinda ibitsinda birenga 40 yisize mu higanwa yose. Abafana na gole bamenyesha ko batandukanye barabona yuko mu kibanza c'8 habereye kuri Ballon d'Or y'uyu mwaka ko ashobora kurangiza mu kibanza c'8 musatirizi wa Dortmund Erling Braut Haaland munya Norvege. Mu kibanza c'7 bahatiretse Neymar. Binawe ntiyiburira bamwe bamwita umukinyi wa gatatu mu imeze na Cristiano. Niyiburira yafashe Paris Saint-Germain gutwara Ligue E, ayifashe gushika muri kimwe cya 4 ya Champions League batsinze Dortmund. Umunya Brazil aracafise n'amahirwe nayo yo gutwara Champions League na Coupe de France. Yarigenje neza yisezo niyo yagiye aravunagurika twa hato na hato. Nanyaka ko ashobora kugaragara mu bakinyi 10 ba mbere amutetse mu kibanza kimwe. Mu kibanza cya 6 hari Karim Mustafa Benzema, umukinyi wa karanze gutsinda ibitsindo vyinshi isizo muri La Liga kurikira Lionel Messi. Nankeka tuvuze uko ari we mukinyi maraheka Real Madrid muri imisi bina Sergio Ramos. Kuva Cristiano agiye, Benzema uyu mwaka arigaragaje vy'ukuri arekanye ko ari umwe mu bakinyi bashobora gufasha umugwi kwegukana igikombe kandi bari mu nzira kuko barusha umugwi wa Barcelona inota rimwe naho bakaba bafise n'urukino batarakina. Benzema ashobora arimo arafasha Real Madrid cyane amuteze mu kibanza cya 6 kandi ashobora no kwifasha kuri Champions League kuko nabo baracafise amahirwe yo kuyitwara aho bazokina urukino rwo gusubiriza na Manchester City. Urukino rwa mbere naho bari batsinzwe 2-1. Mu kibanza cya 5 bahateze Thomas Müller wa Bayern Munich. Uyu mukinyi benshi niyo tujya kurikira Bundesliga gusa nimwe mu bakinyi bakomeye uko yisezo yatanze amapasi mu bitsinde 21
yakuye agahiruka Kevin De Bruyne ko gutanga amapasi menshi muri sezimwe muri Bundesliga yari yagasizeho kari amapasi 20 Thomas Müller ari gutanga amapasi 21 wenyene yafashe Bayern Munich gutwara igikombe cha DFB Pokal igikombe cy'igihugu ari gutwara Bundesliga yabo y'umunani rikurikiranya Thomas Müller nimwe mu bakinyi bari baheze Bayern Munich muri Nice mwana Robert Lewandowski n'abandi bagerageje kureba ukuntu yigenje ukuntu ari mu premier ka mwiza bamuteze mu kibanza ca gatanu mu kibanza ca kane nta gushidikanya nani gitangaje kirimo bahateze Kevin De Bruyne uvuga yuko ari umukinyi wa hagati wa mbere kwise muri iki gihe ntibayibeshe umukinyi w'umubirigi ariko arakora ibikore hamwe y'imisi arimo arakora umuti ibintu arimo arakora amaze gutanga amapasi renga 17 yisezo muri Premier League arimo arafasha Manchester City yayifashe muri Champions League gutsinda Real Madrid aho yanatsinze mu gitsindo ca penalty naho uyu mwaka bitabanze gutwara Premier League ni umwe mu mukinyi mu gutubona ko komeye kandi De Bruyne mu bakinyi bawuhetse mu kibanza ca kana rahebereye kabisa rabereye kandi barashobora no gutwara igikombe ca Champions League Man City mu gihabwa amahirwe bivuga yuko banambutse banayitwaye De Bruyne yaje mu bakinyi batatu ba mbere canka kanayitwara da ntawomenya yo nayitwara kuko nimwe mu bakinyi bakomeye by'ukuri mu imisi nimwe mu bakinyi bakomeye kibanza ca gatatu bahateretse Leo Messi FC Barcelona bisa n'ibitangaje ariko Messi yisezo arimo arabitegura na Barcelona nuko cyari kirigenza neza nabo ni Messi yagize sezo nziza maze gutanga amapasi 19 yisezo muri La Liga ntaho uri umuntu arabikora nyamahiganwa gikinura se Thomas Müller kandi aracafise inkino nyinshi zo gukina amuteze mu kibanza ca gatatu Noye anayifise yiheruka aracafise amahirwe yo gushya Barcelona Champions League La Liga ni kizire kigenda kirayoyoka ariko baracafise amahirwe yo kuyitwara kandi menshi cyane Messi ikibanza zona kivuga ko arashobora no gutwara uyu mwaka gusa ntawomenya gusa numwe mu bakinyi batiburira niyo bura muri batatu ba mbere birazwe naho yogera sezo mbi gute Messi ku gatwe kwiwe naho Barcelona cyo twara ibikombe aba yarerekanye kari umukinyi w'igihanganye kari umukinyi akomeye kandi akwiye guheka umugwi kibanza ca kabiri bahateretse kibanza ca kabiri bahateretse Cristiano Ronaldo Juventus bimenyesha amakuru byasaze dirwa biramwandika ku myaka 35 ngo yarakomeye ngo niyo sinibisina 26 mu nkino 20 za Serie A ku myaka 35 ngo numukapo mu kibanza ca kabiri niho bamuteretse arimo afasha Juventus yo nayo ifasha gukora Champions League niyo bazinze urukino rwa mbere rwa Rio Serie A basi nabayetwe kuko imigwi bakurikira imiratsindwa amaze gutsinda ibitsindo 26 muri Serie A mu 27 yisezo mu competition yose amaze gutsinda ibitsindo 30 uzizemo no mu gihugu amaze gutsinda 41 Cristiano Ronaldo maragira sezo nziza cyane ari mu bantu bazohatinira Ballon d'Or y'uwo mwaka azoja muri batatu ba mbere niba mwavuga ati Juventus amutwara Champions League yo nayitwara naho atabitsindo byinshi afise muri Champions League kibanza ca mbere bahateretse Robert Lewandowski nankeka yuko uyu niyo vyogenda gute mu kintu batatu ba mbere bazohiganwa Ballon d'Or uyu mwaka amaze gutsinda ibitsindo 51 23 yisezo Bayern Munich yatwaye DFB Pokal arayifasha niyo yabaye umukinyi yatsinze ibitsindo vyinshi muri Bundesliga ayifashe gutwara Bundesliga y'uyu mwaka y'umunani yikurikiranya baracarindiriye Chelsea muri Champions League adebayitsinze 3-0 Robert Lewandowski iyi Ballon d'Or beje batangiye kubona kari yiwe Bayern Munich yamutse ishize muri kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma muri Champions League Robert Lewandowski akaguma yigenza neza ko namaze gutsinda ibitsindo vyinshi yisize muri Champions League akaba namaze gutsinda ibitsindo 50 iyi sezo akashobora no gutwara Asuriye d'Or kijye kirato ciza hawe Robert Lewandowski Ballon d'Or ni gwi watagika yini gwiwe niko dukimenyesha makuru goli kibibona n'abafana bagiye baratora bagatanga amahirwe amenyesha makuru batandukanye bakakora analyse kavuga ati aba nibo bakinyi 10 cyangwa 20 ba mbere kwise muri iki gihe
turabashimiye, gira sabone cyangwa subscribe, murakoze cyane.